Donc aya ni amateke uriko uravuga ko yama yayandatukura. Oya aya namwe yama y'amateke yera nk'iri teke iri ni ryo kugwiza imbuto. Okay. Uburyo iteke ritegura ibice bitatu, hari igice bagaburira ibitungwa, hari n'ico kugwiza imbuto. Amateke barashaka kuyagaburira ibitungwa? Wow. Wavuze ahantu nukuvuga aho wagize amateke, wagize n'ibigori, wavuze ko hangana gute? Wow. Wavuze ahantu nukuvuga aho wagize amateke, wagize n'ibigori, wavuze ko hangana gute? Iyi ndimiro yose uko ingana ni hegitare 8. Hegitare 8. Amateke ateye ku hegitare 2. Uno munsi wo kwita umugwiza tunga nta kosa yabakoze? Ntiturashaka kugwego. Abadasanzwe. Oya none umugwiza tunga n'ugwiza tunga. None we nta nturi kuragwiza tunga. Turiko tugenda nibuke ariko niyo nzira niyo turiko turaje. Wow. Amazi urayabona ngayo atemba ngaho ni menshi amazi ntigira kama. Atemba ijoro n'umutaga. Aya mazi niyo rero dukoresha. Aha twaba dukoresha mu kuvomera ngaho ibindi biterwa by'amatunda. Niyo twaba tuvomeza ino ndimi. Kandi urumva urafite imashini ikudugiriza amazi. Irafite imashini tudugiriza amazi. Aha rero mu ciye turiko turagira dushe ku bwa buhinga bwa none. Apana bijya byo ku muntu akwega umupira kwega aya. Shaka jya amazi azohora yizuriza yonyene arasira mu ndimiro. Bya bindi duhora tubona za Dubai mu Bushinwa wo bizane ngaho gatumbi wayo. Nivyo rero twifuza rero kugerako. Wow. Mu buherutse kwa Mungu heze nari nagiye kubonana n'umuhinda asanzwe abikora muri Asiatique. Bujumbura. Bihari muri Bujumbura. Donc akora zijya mashini. Zijya mashini zirahe zigira amazi zikashwaragiza kuriya. Mu Burundi zirahari? Zirahari. Canke uwo mutuma komande. Oya usanga nyene bazicuruza. Toke amateke imyumba turabana bose iriyo. Nukuri abantu bose uyu mwaka twarasoromye nyene turavuga ati ego abakozi arahahereza amateke baraza kufungura nabandi nyene baza nyene arabahanye nasumisha baragenda tije nalamahe nyene nimugende mufungure je shaka nanje namwe mugende mubone yuko yanyovu cyo yavuye mu kabisa. Ibi ni ibintu bijanye n'umutahe ata mutahe ufise ukuvuga ibi bintu si vyabose no mutahe simona no mu maboko no uteruye mahe udufaranga dadufise mugabo utuntu dufaranga two kwifasha mu muryango utu ntaco twokora kabisa. Ya kano kanya turi mu murima kwa Samso hano turabona office ni murima munini w'amateke. Nivyo harimo ibigori mugabo hanini mbona amateke ari yagaragara. Uri kure yahabuza, uri kure yagwiza nayo? Aha turiko turagwiza amateke. Ibigori navyo ni ibigori navyo tushaka kuzogaburira ibitungwa. Ibitiritiri ibigori byavyo nyene navyo nyene umva twavuye ko tugiye guhingura granire. Yego. Umva ntituza kuzogura isondo maïs. Gusa ko tuzoba tuyifitiye. Ndakuvuga hanini mwe muzokwikurira ko ibigori vyeze? Twe tuzokwikura ko ibigori si ibigori vyeze gusa tuzokurako. Ibigori turiko turarondera buryo tworonka imashini. Izohora ifata kijya gitumba c'ibigori isyana n'ibitiritiri. Ivyo tuzobigaburira inka hama ku ntete nazo z'ibigori nazo nizo zizohingurwa mu granire z'inkwavu zirazijya. Wow. Hama aho ari ku bigori ko tubonaga mutama uri kuragwiza amateke nayo hajya amateke naho nkunda kumva igitega bavuga ngo abanyagitega bakunda amateke none namwe bwino murayakunda. Amateke rero ni ikintu kiriko ni gitegwa gisa niko kiriko kirahona. Nanje aya mateke ubona tubandanye gutya urabe nayandi kumana ateye mu hegitare 2. Wow. Amateke hegitare 2 z'amateke. Aya mateke ico turiko turayakoresha tugomba kugwiza imbuto. Imbuto nayo twayikuye mu Kirundo ku Mutama yitwa Gatabazi mu Kirundo mu Gatabazi ndamuzi n'umurimyi akomeye cyane. Aha turasoma amateke 3 aca wizura ibase. None muga aya mateke none mu Burundi rasanzwe amenyerewe arahari. Naje nyene mateke nyene y'ikirundi ariko n'ubuhinga gusa batwigije bwo kuyateramo. Atari bya bindi bafa gutereka mu ivu. Bafa gutereka mu ivu. Urabona ngene asa amateke ntagwaye. Bari imbuto zirobanuye, imbuto zigategurwa neza. Tukayatera nkuko umuhinga wavyo yatubwiye kuyatera. Twere twayateye umwaka wahera
turapima ko ivyo yatubwiye ari ukuri twasanze ari ukuri bicaba ngomba ko no makare twongereza ari amateke akaba menshi. Muta mu minsi itari ya kera rero kumure ino Karusi atari muri komine Buhiga gusa amateke yose uzoba wifatiye akarere. Amateke turibaza yuko turizeye ko mu myaka mikeya nako tuzoba turiko turaha imbuto abandi y'amateke. Urabona ko amateke kweri tuko turagerageza kuyagwiza kubwishi kandi tugwiza amateke y'ubwoko bubiri. Haraya ya mateke amwe y'ikiyunda sanzwe yera. Tugomba twigire hepfo naho utuhasanga iyindi mbuto y'amateke amwe twitana kabuye. Ya mateke usanga gahama. Kumbe okay. Amateke ari ubwoko bungahe? Twebwe tumaze kuba turiko turagwiza nayo ubwoko bubiri. Amateke amwe y'ikirundi yera najya amateke nyene ya gahama. Bayitana kabuye ni wacu twitwa amateke na kabuye. Hari nawo nakunda kumva bayita ngo namaganda. Oya ajya amaganda nayo aranyuranye naya ni wacu twitwa ko ari amafiru ajya amateke y'amaganda. Bayateye benshi cyane. Cyangwa amafiru ni yandi kirundi bafyonda rikece gitonora. Ajya rero cyane niyo usanga aguriye mu Buganda cyane. Usanga mu Buganda cyane. Okay. Ngo haniya cyane hepfo ahamaze kugishogara neza. Guhera hepfo ni icandari bari gishi cyane. Kwa ko dushiramo ishwagara hose hacamera icandari yo mpamvu mu ntego dufise. Donc aya ni amateke uri kuravuga ko yama yandatukura. Oya aya namo yama y'amateke yera nk'iri teke iri ni ryo kugwiza imbuto. Okay. Uburyo iteke ritegura ibice bitatu hari igice bagaburira ibitungwa hari n'ico kugwiza imbuto. Amateke barashaka kuyagaburira ibitungwa? Gute kandi amateke burya bice bijya bigoma byo hepfo bitashaka kuva mu iteke bive mu musaruro ivyo baca bagarura ibitungwa nk'abatunga ingurube bashaka bigaburira ibitungwa no kuvuga yuko ariko aya nayo kugwiza imbuto riye iki ni gipande cyo hagati cyo kugwiza mu imbuto. Mugabo Gasamso iyo uvuze ko amateke ushobora kuyagaburira ibitungwa ari amagoma yayo biriya sinzi ko novuga kiriya gifundo cyo ku ntango. Kiriya gifundo cyo ku ntango nico bakata. Kubera ure umuntu atagita ku bintu cyose turima ntitukeneye ko gipfa gitakara. Ku batunzi mu amateke nayo arakira. Baca oya bivana nisi n'ubusi bwaribwo. Hari ubusi budakera nubundi busi. Ku amateke igitungwa cyo yagitakibaza. Ntangorane nimwe. Na hama iteke rero ryo hagati niryo giri wabonye rivamwo iteke ryo gushobora kugwiza rikavamo imbuto nyinshi. Agace rero habano niteke rero rizova rero ku musaruro. Nk'akantu nk'iteke rimwe niryo rizova ku musaruro. Ayo sigenda ubona ari rimwe nazova ku musaruro. Nubundi uko nabibona hari hayo usanga afise meshi. Aya nayo kugwiza imbuto. Nayo usanga ari rimwe azova mu musaruro. Nk'akantu nk'aya nabiri. Aya nabiri hari usanga ari 4 hari usanga ari 5 ayazovamwo kugwiza imbuto nkaya yose aya nayo kugwiza imbuto aya nayo kugwiza imbuto. Naco ni gisonzo ani ngaha muri murasanga ibisonzo ahubwo nagiri iri ni bungo ryamara kuja. Oya ico ni gisonzo. Ibisonzo navyo biramoko arenga 5. Aya rero kuva ngaha gutyo urabona tumanuka gutya ni ya mateka tukura. Ya mateka y'agahama niyo yaya. Nayo kugwiza imbuto harimwo nayo azova ku musaruro. Wavuze ahantu nukuvuga aho wagize amateke wagize n'ibigori wavuze ko hangana gute? Iyi ndimiro yose uko ingana ni hegitari 8. Hegitari 8. Amateke ateye ku hegitari 2. Uno munsi uwo kwita umugwiza tunga nta kosa bakoze? Ntiturashaka kugwego. Abadasanzwe. Oya none umugwiza tunga n'ugwiza tunga none we nta nturi kuragwiza tunga. Turiko tugenda nibuke ariko niyo nzira niyo turiko turaje. Niyo nzira niyo turiko turaje. Niyo zose. Henge gato. Subiramo akantu. Twifuza ko ino ndime yose mu gihe cici twa turiko turayivomera kugira ngo byacanda ribandanye riyimeramo kubwishi. Nijyamara kwimeraho kubwishi rero tuzoba dufise ivyatsi vy'inkwavu ngo dufise intego yo kuzogira
inkwavu nyinshi ntabwo tuzigira tugira ikibazo kijanye n'ubwatsi. Wow. Nivyo turiko turitegurira. Wow. Kabisa kabisa. Yanzu ndayizuminga yinjiremo. Ego, doke turi muri ya mirimo. Twegereye kumbure y'amazi. Uti rero uzoyakoresha gutega muta. Aya mazi rero ngaha nifuza ko noshira no kwestari moteri ngaha. Hama tukashiramo amatiyo azodugana amazi aha hose. Iyi ndimiro kuva ngaha gushika hamwe rugurana uri no ntushakona yanzi yo twaje tuva. Ego. Hazoba hashikayo amazi. Kubera iyi ndimiro yose iri mwicanda gusa. Kugira ngo ryacanda na bya bindi byatsi byo kugaburira inkwavu, je mu gihe cici nzo mfise ibyatsi by'inkwavu. Okay. Ntagenda kubitira umuntu. Okay. Mvuge ngo ngendagiye ku muntu kusikurayo. Aho nyene indimiro yonyene n'izindi ndimiro dufise zizoba zihagije kuya ziba ziriko ziravomererwa zose. Igitondo umugoroba. Wow. Amazi urayabona ngayo atemba ngaho ni menshi amazi ntigira kama. Atemba ijoro n'umutaga. Aya mazi niyo rero dukoresha. Aha twaba dukoresha mu kuvomera ngaho ibindi biterwa by'amatunda. Kwa niyo twaba tuvomeza ino ndimiro. Kandi urumva urafise imashini ikudugiriza amazi. Irafise imashini tudugiriza amazi. Aha rero muciye turiko turagira dushe ku bwa buhinga bwa none. Apana bijya byo ku muntu akwega umupira kwegaya, shaka jya amazi azohora yizunguriza yonyene arasira mu ndimiro. Bya bindi duhora tubona za Dubai mu Bushinwa wo bizane ngaho gatumbi wayo. Nivyo rero twifuza rero kugerako. Wow. Mu buherutse kwa Mungu heze nari nagiye kubonana no muhinda asanzwe abikora muri Asiatique. Bujumbura. Bihari muri Bujumbura. Donc akora zijya mashini. Zijya mashini zirahe zigira amazi zikashwaragiza kuriya. Mu Burundi zirahari? Zirahari. Canke uwo mutuma commande. Oya usanga nyene bazicuruza. Barazicuruza. Iyoba ibura ucumwereka design yayo amakubaca bayikuzanira. Donc urana nk'ubu nka we wafasha akasozi kose. Agasozi kose uvuga ko muci tujuru zogakora. Aha hose uko habona gushika hariya. Ivyo twibibazo turiko turahangana byo by'urushana kugira ngo hagire muci twahejeje kuko ibi bigori byose ona vyarimwe ngaha nta nakimwe kizopfa ubusa. Ibiti by'ibigori n'ibitiritiri twaratumye ku imashini izobisya tukabigaburira inka. Hama vya bigori navyo tuzobicanga n'ibindi tuzoba twarimye umuceri hiyo tugomba kurima amasoja tuzocanga kugira ngo dukore za granire. Wow. Mugabo vyose biteza kuzungurukira muri bwa burimyi n'ubworozi. Uburimi kandi burya Samson umurimyi wese burya bwizwa no kuba umworozi. Kandi umworozi abwirizwa kuba umurimyi. Utabaye umworozi umva bwa burimyi ntwaba umurimyi by'ukuri. Uteza gukenera umwavu. Okay. Umurimyi wese ateza kuba umworozi n'umwozi ateza kuba umurimyi. Kugira ngo wa mwavu wiwe ugire akandi kamaro ko muri zandimiro. Okay. Twebwe rero ngaha ku rwego turiko turashikako nta nakimwe tugita. Naho botema igitoke ubunyene. Twe tujya kijya gitoke. Burya bishishwa by'igitoke tuvuga ati biragitumbutumbu. Dera kubishishwa by'igitoke. Bijya batunama igitoke. Cya tubishira ahantu kazuba bigacaho kazuba. Cya dushira mu nkwavu cyazibijya. Igitumba naco ikiya twita igitumburi. Kijya naco bacakatira mu nka. Ubwo nyene inka nazo zigira iki? Cyazikijya. Igaca yigaruka muri yandimiro ari umwavu. Nije gituma rero ibi vyatsi byose kuno mugambi w'inkwavu twahiriwe duhishije ntavye kwari dufise ivyo vyumviro. Ubu rero bya byatsi byose miranga hajya canda byose kwa tubura cyo turikoza. Ubu naryo ricariba amafunguro y'inkwavu. Nta kwirwa kare bahora baca babirindira vyumi bagaturira. Bagaturira ariko twebwe ubu bica bifungura inkwavu. Hama rero turiko turiga ingene mu mwaka uza Imana idufashije twagize ese y'umurima wa mbere wo kurimisha ku nkwavu. Turabe umwavu w'inkwavu bigenda gute kwebwe uko ibyo kujya by'ibinyanete ibigori ibiharage isoya ivyo ntizizosubira kubira mu mwavu w'inka tuzobiba mu mwavu w'inkwavu gusa. Hama dufate rero ya amateke bya bitoke ya myumbati bya bijumbu abyo dushira mu gisogorore cy'inka. Ariko ubu umwavu tugiye gukoresha mu kubigori kubiharage kwisoya n'umwavu w'inkwavu. Okay. Mbo mu bisanzwe sinzi kuri avyumva aborozi benshi b'inkwavu barakunda kuvuga yuko amaganga akora mu burimyi mugabo usanga bo ntibayakoresheje. Wewe no kutwereka akarorero gakwiriye
nkuko wavyiboneye uno musi twatanguye yego twatanguye gupoma ibigori byose duhagaze mu vyapomwe ku maganga y'inkwavu ntiturashiramo irene yego ariko aha tuzogerageza kuraba dushiremo ire dufise uwundi muri mahegitari yose tuza kukwereka twahebeye ico gikorwa c'ubushakashatsi bw'inkwavu ni wanashaka uzuhombe ariko uhombe tuvuga tuti twebwe twagize ese ya kino kintu twahebye hegitari yose kandi n'ivyahombe uzobona uhombeye nzobona aho mpombeye nzavuga tuti nahora nkoresha umwavu w'igisongororo nkakoresha na ire nkimburi kuko ibihimbuka ndabizi uno mwaka rero ngo mashire ku rukwavu nago mvuge tuti rero ya nkwavu rero ibaye inzahabu mu yindi nzahabu ndabe rero tuti amaganga wa mwavu wago wakoze iki nibwo bushakashatsi turi mu gusa ku rukwavu gusa hama nakuze turatanga inkuru z'ukuri tuzi unako dufise inkwavu nyinshi twegeranya amaganga menshi ariko ntiturayaha aborozi canke abandi barimyi bagende bakoresha ry'amaganga kubera tutaramara kuyakorera ku bushakashatsi bw'iwacu tuvuge tuti natwe iciza kiyarimo niki Faida wewe hano hantu batangiye kuhakora ubona ku mubanyi wabo yego cyane gose aha hantu batanguye kuhakora mbona kandi keshi twakunda kuzanana n'uyu nyene ngaha nyene ahantu ukungene yatanguye kuhagura ari shamba inyovu ari ahantu ngira ngo sinokubwira n'ukungene hari hameze ariko ukungene vyagenze kabisa amaze kuhagura ukacuraba ibintu bihari kabisa yaragerageje cyane gose hari hameze gute akiza ko kuhagura shamba inyovu sinokubwira inyovu eka hari hanarenze n'ibintu by'inyovu nukuri sinokubwira nuno musi je sinzi gene nona muvuga uyu muhungu kabisa aranarenze cyane gose akibigira yego mwe mwamubona gute amahera mabona ko aje gushira ngaha azohaba yunguka kweli uri kuravyihweza havyo umuntu yabona ariko uri kuravyihweza ku bintu bihari uno musi ni naco gituma navuze ati kubijanye n'amateke ngira ngo nibigori wagomba ati ngira ngazo havura zana nkirori ahubwo yo kubipakira yego kabisa no kuvuga aranarenze cyane mwese muzokwigwa ni naco gituma ndiko ndavuga ati nimbuto nzayikura ngaha yego kabisa uzompa imbuto y'amagoma nanje ntere kabisa birarenze ivyo wawe donc inyuma yo kubona ko hashaka kuzova umwimbo mwiza yego cyane nawe wabaye interesse ugira ibikora biranarenze mu bisanzwe kungene bimeze ibi ni ibintu bijanye n'umutahe ata mutahe ufise ukuvuga ibi bintu si vyabose n'umutahe simona no mu maboko no uteruye amahe udufaranga ndadufise mugabo utu n'udufaranga two kwifasha mu muryango utu ntaco twokora kabisa mugabo nanje ndose umuntu afata mu mugongo aho wosanga naje vyaje kabisa uwo nyene zo gufata mu mugongo yego kubwo uhoraho kabisa Imana ibikoze Ibrahim wewe nguvuka kuri no mutumba mvuka ngaha kuri mutumba nyene mba ngaha haruguru gatoyi aha nyene kweri twaharagira inka aho ri nyovu hari nyovu irenze hari hamabuye hepfo meshi cyane haje rero ari we Samson haje ari we umunsi wa mbere aza ngaha yaraje kuri arahihweza yaciye avuga ati je kugeza ukweri ati ngomba ndahakorere kandi ngahanzo hakorera uburyo bwose burya hambere yabanje kuhatera igikumba ibiti amaze kubitera ibiti acavuga ati je ndabona ibiti ntizizomvuna vuba ati mbona umusaruro donc ibiti bitanga umwimbo bitevye ati bitanga umwimbo bitevye je yaranzana ati mbe nagomba ndaguha akazi ubinterere wongere ukabimparurire ndabiharurira ndavyisha mu masindi ujya hace hagera igihe acavuga ati oya ati hugo ndahinduye atera ikintu kicanya n'amatunda ibiti yace birandura ibiti yaca birandura abiranduye acatera amatunda ayo matunda kweri yaravuye nk'umusaruro ufadika shego kweri kubera nje yari yaciye hakazi nyene nca ndabikurikirana ndabivomera ndahiga abakozi turabivomera neza turabikurikirana kabisa biraboneka ati yego kweri ndabonye umusaruro usumba vya biti sinari kuzomusaruro vuba aha rero kweri tungo turaraba nkubu ukugwe mu nyuma urabona yaciye azana inkwavu arazana inka n'ibindi biterwa vyinshi ibitoke amateke imyumba turabona bose iriyo nukuri abantu bose
uyu mwaka twarasoromye nyene turavuga ati yego abakozi arahereza amateke baraza kufungura n'abandi nyene baza nyene arabahanye nasumisha baragenda tije nta mahaya nyene ni mugende mufungure je shaka nanje namwe mugende mubone yuko yanyovu co yavuye mu kabisa turafungura nyene abandi babanye n'abagenzi nyene bahaca nyene akarabafungurira abahereza baza gufunga mu ngo zabo kandi uno munsi ngo niwo mukurikirana ivy'inkwavu neza cane usigara umuhinga mu korora yego nara cyane gose arwaye nkarukurikiranye nkaruvura yego ari umuti ukeneye nkavuga ati uyu urakeneye wakaca wuzana tukawuvura gose